Angeli. Oui. Biterere. Nonyirekere. Waramebye. Kunyaka nimero kambwira ngo uraza kunifuna mbatse ukomeze. Nkarinda pere yawe nkayibura. Angeli. Nukuri pardon cyane. Nambuze ikintu ca mbere nicuza mu buzima. Nico kintu. Buri gihe cyose murana akazi kenshi. Byukuri umwanya we wanje ngaha kurusha. Alors, please, ndakwingiza umbabarire. Okay, nta kibazo. Gusa ndakiwe no kukubona. Girira amakuru yana. Anje nanje birangiye cyane. Cyane gose. Sinzi ko nabikubwira. Marira no mubabaro bizohetwa no kumvikana ndimo mwijima simboniyo ncangaca nibuka cagihe unsezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Be. Wajya muri kumwe n'abandi. Njyani kuzina wanje. Yahamagawe n'ujya mu tipe ubona aricara. Arasanga ndamuherekeza. Ugese Angela mbona. Kumengo yarahindutse. Happy birashanzwe. Ahubwo ngo tugende kwicara hajya ndanagupresente. Tugende. Ndewa ruzi yuko uri umukene ufise nk'umugore mwiza mugacomoka nko muri ville mugiye mwikoreye iseke uzi ko bakuba kumugupapura cyane nko mwicomokiye mugaca nk'irande ya beach hari ibigabo agucira uruhande ati umugore nkawe ujya n'umugabo wawe c'est à dire koma birabaho ntibibaho urumva ukamenga ubu mugupapura ariko ubu je nawe turi kumwe n'abana babiraze bananye nuri gwanje n'ingorane ubu hari ngo nyinshi ngo badafungura usanga ngo bashobora kurya ubugari baburisha umunyu ubwo bujije uri kubana urarenze ibaze ukazomba nkanje wawe yatwawe n'umugabi wabo bakoze ubugara umunyu Yesu sinzi ko no bishobora barakabara amazi gusa rero ko nje numva notanga nk'impanuro ku gwaruka buryo gwaruka igorora Kenya abeshi barize nta kazi ariko basi ukeneye ne kubera wakenye ariko ntukene kubera wabishizemo ingufu kuko hari ubukene ushobora gukena wabishizemo uruhara ati gute hariho nk'umuntu usaba mu buzima apinga akazi akavuga ati jiwe ntarose akazi nigiye sinshobora gukora nimba narize ubuganga ntarose ubuganga sinzokora narize ubwarimu ntarose ubwarimu sinzokora narize nk'ubugoronome bagiye abaganga b'ibitungwa n'amengo n'imirimo ntarose abo kazi ntako nzokora ariko ubundi bijya wize byakagombye kuba ubumenyi nimba warize kuri ubugoronome ahubwo ugaca utuha akarorero ukarima cyane ibintu bya kijambere kandi byo guteza imbere no kwima birateza imbere apana uca wiyumvira yuko uteza gukora gusa aruko urose kakazi k'ubugoronome naho nyene leta itaguhaye ugasanga umuntu nyene amara imyaka yiruka inyuma aja mu bya politike gusa mpaka igihe umugambo zo mwizera ukamushira imbere akaronka akazi urubye bintu nawe usanga nawe wagize mu ruhara mu gukena urazi ko na nyakubahwa umukuru w'igihugu agumatubwira ngo tworore inkwavu akabwira abantu bo gwaruka ati gerageza uburyo bwose ahuba hera ku inkwavu imwe zibe naho nanomba bavuga ati nta muntu yabuze urukwavu rumwe ego rumwe ntibara ubutunzi mugabo zibaye 5-10 zirazogereza ubutunzi kubera ko je mazi imisi mbona ahi Bujumbura urukwavu rumwe enkarume ngo ni 15 urukwavu rwose mu kabaremi mu matranti umva ko urukwavu rusigaye rukaze Ako no come telefone. Bebe kariyo?
nanje sawa. Karibu. Mumbabarire manze ni presente. Jewe nitwa Nela. Uwo ni umukuzine wanje. Okay. Uwo nawe ni umuboyfriend wanje. Wow. Yiza Sinkunda cyane. kumuvuga mu izina. Reka ndamuha akanya nawe yivugire. Yeah, nivyo vyiza. Okay. Merci. Arakoze kumpa akanya. Namwe murakoze kutwakira. Nitwa Keve 14. Wow. Okay, nanje nitwa Mr. Khan. Mr. Khan. Yeah. Reka mvuge ko ari iteka rikomeye cyane kuba mpuye nawe. Keve. Ahubwo reka je ndavyita ivy'agaciro gakomeye cyane. Kuba dushoboye kumenya. So, bo mu bisanzwe n'ivyo ibyo uvuga n'ivyo hariho abantu benshi usanga barize bakavuga ati aje narize imyaka myinshi nicaye ku ntebe y'ishuri sinshobora kuja gukora ubuzi nka burya burakengeretse abantu bize bicara mu biro ukaca usanga ni byo bitumye nyene barinda bapfa bakenye ariko oya gupinga akazi si vyiza iyo upinze akazi hari guca usanga nawe ufise uruhara muri ubwo buzima urimo basigerageza kuko ni Imana ikunda ugerageza burya Imana baca umugani wifashije si ukuvuga yuko ufashe Imana ahubwo nuko wahagurutse uratangura urakora Imana ihezagira amaboko yawe gerageza rero ukora imico bwira Imana bazokujane ku radio je gutanga ikiganiro ko bishobora jewe ciyazi none kuzinyima twaba ni vyiza da cyara bebo nuko shawewe zera ngo de ko bishobora twe twinywere kubera ko twakarose kubera ko twebwe Imana yene yaduhezagiye ndushobora kubura akavinyu ariko gusa tugirira n'impuhwe bataronka gusa ntaco twobafasha ko nitwofasha abantu bose ariko gusa twobafasha izo mpanuro gukunda akazi utagaya akazi kandi akazi kabi kaguhesha keza ni umugani burya bakunda guca usha guhera kuri kabi ejo none kagahezagira kaba keza ugatera imbere cyane hayi mukaronka ikizungereze nk'iki deka yo babonye ndavugiza abo basore nabone burya babonye uziko nk'ibarano duca baca bavuga ati mbega umugabo akusa umugore mbega umugabo ahubwo David Noti wapi turyoherwe twese ku bw'ineza yawe wose. biba bibabaje cyane cagiye wirirwa mu gahinga urindira urukundo rwawe utazi iyo ruri nabo bari kumwe. Cari igihe kirekire udahurana urukundo rwawe. Igihugu ariko kugaragara mu maso wabona umengo niko kuri, ukabona umengo niko rwanyago, ariko kwari ukwihenda. Urukundo rw'ukuri rwari rukiriko ruzunguruka, rurondeza ahantu hose umutima wako. Mwana wanje, abantu benshi tuzi ko kuja mu rukundo ugiye kwishima, ugiye kwinezeza, ariko nyamara no kwibesha. Ubwo rukundo wumva ibyago n'amayobera. Iyo umaze kurukandagiramo ukaruhonyozamo umutima wawe, biba bigoye kuruvamo. Urukundo nturuhakanira, mu rukundo ntago witwara uko ushaka bwo rukujyana aho rushaka. Nashaka umenya yuko igihe cyose uzoba wicaye, igihe cyose uzoba uri kurakora ibintu bitandukanye, waba uri kumwe n'abantu cyangwa se n'ibintu runaka, urukundo rwawe gukuri iteka ruba rwicaye ahantu rutegereje igihe cyanyacyo ko kizoshika, hama urwo rukundo rwawe canke rw'ukurindiriye hama rukaja habona. Inkuru yawe irimo amabanga menshi, nutangura kuyavuga nohera ubu nkageza mw'ijoro.
ariko ndakubaza wifuza kumenya ukuntu byabandanije? amarira n'umubabaro bizohezwa no kumvikana ndi mu myitima simfaniya nca nibuka ca gihe musezeranya kutazosiga ndikwiruka ayasishika nkarabiyo mvuye niyo ngi bikananira kubivamo. Amour c'est quoi? Jody, amour c'est quoi? Urukundo ni